Yabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye, nkaba nubatse mfise umugore n'abana. N'umunsi nagira ndabashingire intahe kumbure hariho abantu twahuye batanze, hariho abandi bahora bambona ku mbuga ngurukana bumenyi batanze. Ni vyiza rero ko twobana tuzinanye. Kumbure inyuma y'intahe y'igice ca mbere ngira ndabashikirize n'umunsi mushobora kuhakura icigwa gikomeye gishobora kubafasha kurera abana banyu canke namwe nyene kikagira ico kibahinduriye. Nzogenda ndababwira urukurikirane gushika mu buzima mbayemwo kugira ngo turusheho kuguma tumenyana. Jewe rero ndi umuntu navutse mu 1980 mvukira muri komine Mugamba, umutumba wa Kivumu. Navutse ku bavyeyi babayabaye ariko batashoboye kugira amahirwe yo kwiga nkuko bahora batuganirira badutera inkuru turiko turababaza tuti kubera iki mutize. Batubwira yuko iki gihe biga ico gihe abandi batangura bo bangana bobo kenshi ngo baca babanyegeza bagaca bashira munsi y'igitanda bagatanga ibiturire kugira ntibige, kuko abavyeyi b'ico gihe babona yuko iyo abana bagiye kw'ishuri ari kuja guta umwanya. Ntibashoboye kwiga ariko twaragiriwe amahirwe, baba abantu baciye ubwenge baratureze twese. Ndi umwana mukuru mu basigaye mu bana 5 abavyeyi bafise, ariko hariho 2 bapfuye banakurikira je nagira umwana agira 3, ariko ubu ni jewe nsigaye ndi mukuru. Abo 2 batubwiye ko bapfuye barozwe. Ivyo ni ibintu biba mu Burundi kenshi ngira ngo sibinyegezwa. Rero mu 86 niho natangura kw'ishuri, niga mva muri komine Mugamba niga muri komine Mukike ahantu bita Mayuyu. Abantu bize Mayuyu mvuze nti nize kwa Ndaruzi baca bumva umwigisha w'inararibonye yigisha mu mwaka wa 2. Abantu benshi barahazi Mayuyu, abahazi baca bamumenya. Rero je natanguye nkifise mukuru wanje rero ngo yarasaba abavyeyi ati jewe ndabura ngo tujana kw'ishuri, n'umumuma azoza aramerekeza. Nagiye rero nkugiye guherekeza uwo mukuru wanje, hama ncagira amahirwe mabi harya nyene ntanguye kumenyera kuja kw'ishuri abarapfuye. Ndibuka umunsi yapfa nari muto cane, ariko ndibuka bari bariko bararira ngo arapfuye, nanje nari umwana nkashira baza none ko yapfuye nimwarira ahava agaruka. Nari nk'umwana nyene, ndibuka ko baciye bafata n'amafoto yiwe yose bakayatabagura, ibintu vyose, impuzu ziwe bakaziturira. Ikintu nibuka kimwe muri kuri uwo mukuru wanje nuko yari afise ikirato hama baca bagita inyuma y'inzu. Ndibuka ndiko ndagitora numva kuvuga ngo baca bavyibuka bagaca bankubita bakibonye, hama nanje nashobora kugitora nkagenda nkagitwara kw'ishuri, nkaca ndaginyegeza mu nzira, mu nyuma nkazokwama ndabigira uko mpaka giheze. Ico nico nibuka kuri mukuru wanje. Utuntu tw'abana bato nibuka ko nize ico gihe mu wa mbere nta gifaransa twiga, twagihera mu wa 3. Ibintu nibuka nkiri muto nuko uwo mukuru wanje amaze gupfa, nari mfise abantu twajana b'ababanyi, umwe yaritavye Imana. Abo bantu bari bakuze, hama bagaca banka kundindira tuje kw'ishuri. Baca bambwira ati umva rero iwanyu kubera mudandaza inzoga murabe yuko urabe ingene bokwiba amafaranga tubone kukurindira. Ni kuvuga igihe ntiba muhira ngo ndabashire amafaranga yaba 50, 20, yari amafaranga menshi ico gihe. Bashobora kumara iminsi batandindira
biranka ko nitujana ku ishuri niziki iminsi mike muri uyu mwaka wa mbere kuko murumva yuko uwahora njana yaciye apfa nkitangwa ku ishuri hano ngaya nabaza kuko atani ibice bibiri yamaze ntanguye ku ishuri ko yaciye atangwa kurwara mu nyuma arapfa. Natangwa kwijana ku ishuri niga mu mwaka wa kabiri niga ngaho kwa Ndaruzi. Ndaruzi yari umuntu abatamuzi yari umutama yigishije ngira ngo n'abangana na ba data wacu yari umuntu wa kera cane yigisha neza mugabo abana akabahana yarakubita abana mugiye ku ishuri mwashobora gutanguranwa kugira ntabategeye ko mujanye ku ishuri yashobora guca hagarika ati okay hagarara agaca tuha inkoni abantu bose baba bacereye. Yari umuvyeyi mwiza cane yarahana abana ariko benshi baramukunda cane ngira ngo ashengeye ejo bundi abantu benshi baramuzi ni emblème y'ishuri mu bisanzwe niwe bavuze Mayuyu abantu benshi bumvamo Ndaruzi. Okay ndiga rero ndabandanya niga nk'abandi bana nyene mu wa gatatu dutangura igifaransa okay turabandanya dushitse mu wa kane niho hatangura ibintu vyo kwigisha amacakubiri mu bana. Ndibuka twiga mu wa kane bari mu bintu vy'amapropagande y'imigambwe hariho abana bavuga bava ahantu bita inyuma ya heha muri Mutambu twigana abana bariko baravuga ukaza wumva ngo umwigisha akabaza ati mwe muriko muvuga iki akaca avuga ati twebwe iwacu tuzotora Frode. Vyumvikana yuko aho hantu hari hagwaye. Ikintu nibuka mu gukora kwiwanje niga kure nava muri Mugamba ntonda Imayuyu bari urugendo rugereranya nk'ibirometero birenga 12 ngira ngo ku munsi n'amaguru. Ico gihe rero araho twirirwayo hari igihe twataha saa sita mu minsi imwe umva ico gihe twava mu ntara itimbuka cane ahashobora kuba no mu nzara umwana washobora kwimvira ati reka ngene ndiye ibihoze kugira ngo nuzure no munsi ishobora gutataha nisinsonze umuntu ariko turamanga ati bavuga ngo indambira rirenza baraturamanga ati nariye two kurya duhoze kugira ngo umunsi ushobore kumva yuko mu nda ntafanishwa n'inzara. Imana yarafasha narabitora sinadubura turiga dushitse mu wa gatanu niho byaba ngombwa yuko tuja ku rindi shuri bita mu Ruzibazi. Ndaramukije n'abantu twiganye mu Ruzibazi ndaramukije n'abantu twiganye Mayuyu ndaramukije n'abigisha banyigishije ndanezerwa cane iyo ndabibutse kuko ni ibihe vyiza cane twabanyemwo twari abana bakundana twarakina no kuvuga abagenzi b'ico gihe vraiment n'abantu n'uno munsi duhuye turamukanya na abatanyibuka kaza bukeye ndi umwana nakunda gukina amateatre tuya tu sketch ku minsi mikuru je sinabura kenshi n'abandi ko ndakina utuntu twogera ndabe yuko abantu batwenga ariko nanje sinatwenga. Ndibuka nkaho nyene kwa Ndaruzi yarigeze kubaza abana ati mbega hari umuntu arabona kaza bukeye atwenga nca ndagenda nja mukarara imbere ati twenga ukuntu nabigenjeje navuze ngo ndikara baratwenze ku buryo n'uno munsi umuntu ashaka kuvyibuka ashaka kumutwenza iyo yibutse ko namandi Carme ariko naratwenza mu bintu vy'amasketch iyo ndabishatse narumva yuko niyumvamo cane cane utuntu tw'utugenegene twari muri jewe. Duherutse no kuganira n'umuvyeyi aranyibutsa kenshi kera nkiri umwana nkifise nk'imyaka 3 yarambwiye ati naragenda ku rubumbiro ahejeje kubera bagana inzoga z'impeke rero imisi yose babanza gusiga ico bita umuzi urubumbiro barasiga ati nagenda nkacapa kw'abantu nkacapa kw'inka nkacapa
mvuga ngo jewe ngo nzoja kuba mu bazungu yabinyukije ejo bundi. Ndi umuntu rero nakunda cyane cyane nkiri umwana utuntu tw'udukino n'utuntu two kubrikora uko ku tuntu tw'abana twinshi vraiment ndavyibuka. Nsubiye inyuma nko mu wa kane je narashaka kuba umuririmbyi niga kwa Leonidas abamuzi hama nawe yaririmba musha mu isengero hama ikintu kimwe atamfashije neza n'ubu nibuka. Murazi ko abarundi kenshi twibuka ngira ngo abatukoreye nabi cyane abatugiriye neza ngene twibuka cyane ngira sinzi igituma ngira niko twaremwe. Je rero nava hasi nkaririmba iyo ariko aririmbisha abantu azotwara mu mahiganwa cyane ko yanafise ijwi rimeze ukuntu cyabwira ngo wowe cyane mu mutwe. Rero naciye nishiramo ko ntazi kuririmba. Ivyo bintu byarambaye mu myaka myinshi ko ntazi kuririmba, ariko n'uno munsi ndacabikunda, ariko mu mutwe kubera kuva mu wa kane primaire numva umengo sinzi kuririmba. Yambwiye ngo sinzi kuririmba yo mwigisha. Rero bigisha muriko murankurikirana ntihagire umwana muzoca intege kuri ico kintu. Naramukunda vraiment mugabo ako kantu niko nibuka katamereye neza. Hari n'undi mwigisha rero bigisha en parallèle sishimye kumuvuga abamuzi baca bamumenya. Yigeze kungira derege hama arambwira ati uno munsi ndabira bavuga hama azabivugwa amarora murengeye bantu barananira baca batangura kuvuga. Bariko baravuga rero acaraza ati aho abana bariko baravuza urwabo ni bande, ca ndamuha urutonde rw'abo nanditse. Ico bankoreye abanyeshuri baciye batangura kuvuga bukebuke bati nawe yavuze ishuri ryose kuvuga ngo nawe yavuze yo narakubiswe. Yaraje arafata aramwita ngaha mu buhanga arahushura kabiri nasepfuye ngira ngo nk'iminota nk'itanu ndiko ni ukuvugana ko ndasepfura niyumvira abantu ingene bakora ikibi bambesheye ko navuze nanje ikintu ngira navuze ko ari ukuvuga ni muhore gusa. Bose iyo rero abantu bahurije ku muntu bose baba bagize nk'abangiye inama kuva uwo munsi nta muntu yari bwigere kumbwira ngo mbe dereke ngo ndavyemere kuba utwara abandi banyeshuri. Ubwo ivyo gutwara vyahereye aho uwo muntu yarashengeye, ariko nta nzigo ndamufitiye ariko kundera yariko arandera. Urumva yavuga ati umuntu nyene ubaye umaze kwigura abantu urumva nyene tegereza kwemera ibikurikira. Ni ukuvuga ndaramukije n'abana biwe n'abandi bana babo bigisha banyigishije n'abana twiganye Rwanda Roots n'abo twiganye hose n'aho kwa Leonidas n'abo twiganye mu wa gatanu Imanyuyu n'abo twiganye mu zibazi nongeye kubaramutsa. Nimba hari umuntu anyibuka yandikiye muri commentaire avuga ingene anyibuka. Nuko ni ukuvuga rero ntenda bateye inkuru ku bintu vyo mu bwana nk'ivyo. Ndibuka yuko twashobora kuja kw'ishuri tukaca guca mufe tukaca guca ivyamwa mw'ishamba. Hari akantu kambaye ko niga mu wa kabiri nababwiye ko ari abandindira ariko ndinze gutanga amafaranga. Umunsi umwe rero bantume kwiba amafaranga ngenda rero badandaje muhira ahantu bayabika mu giseke. Ndakoramo ndondera inoti y'ijana iri munsi iri hagati ndayitwara. Iryo jana naritwaye baguramo makuwa abanyeshuri benshi ndongo twari kumwe batuguramo imihwi turayirya, ariko amakuwa kunje ndayatahana. Vyarumvikana rero yuko hamwe bavuga ngo nta mwicenya adasiga amakara, ni umugani w'ikirundi. Rero gutahana amakuwa vyerekana yuko ari ikintu cabaye ko bihuranye n'amafaranga n'ivyo. Ndabitahanye muhira barabona yuko ya mafaranga babura ari ico kintu cavuyemo tomu nayiguzemo.
uwo munsi barabanza baratohoza neza urabona ko ari jene yatwaye. Umuvyeyi yarankubise arankubita ku buryo narinze meza kaminuza nsaba kwicara imbere kugira ngo singwe mu caha co kutirisha co kwiba vyaciye bimvamwo. Mu ntahe zikurikira nzobabwira ibintu vyerekana yuko iyo ndero naronse ico gihe yafashije. Nzobabwira ingene mu ntahe ngira nzobigira nka gatatu canke kane sinzi, nzobabwira ingene vyamfashije. Uno munsi rero ngarukira ku tuntu two mu bwana, ku ntahe z'ico gihe, kugira ngo ubutanzi uce ndababwira intahe zo muri sogondere naho. Muri primaire rero ndibuka rero nk'ako kantu kuko twahora duca ku isoko tukagenda tukarya muri restaurant, tukagenda ico ndababwira ko cari icaha ku ndero y'aho hantu nari, nuko ni ukuvuga ntabwo vyaba ari vyiza kuja kurya mu mihana kuko iyo ntara twarimwo ntabwo vyari vyiza kugenda umuntu ararya mu mihana. Narirya bavuga yuko bakuru banje bishwe n'uburozi, baratwihaniza cane kurya mu mihana. Ikintu nokwibuka nkiri mu mashuri mato nuko iyo uciye mu nzira utahora ucamo, kuko ujima yo je nahise nk'inzira nka zibiri canke zitatu umuntu ashobora gucamo. Ndibuka ngiye nkaca guca mu nzira ntahora ncamo. Iyo rero babonye umwana yaciye ahantu atahora haca baramubatiza. Baramubatiza ni ukuvuga hari umuhungu rero umwe nibuka ubu n'inshuti, hafi yatwaye inshuti yanje, urumva n'inshuti, yafashe yabonye ko ejo naciye, arabona undi munsi naciye, baca bategura rero ingene bambatiza rero. Kugira mbatize rero bafashe igisuru, abagira murakizi, agisiga mu mazi ahantu. Aca yengera rero harya ndaharenganya, aca arazana igisuru ciza, aca kinkubita mu ntege. Ntabwo mwaba kwari ukuntu kugeze ngo nukubatiza, kwari ukukanuza umuntu. Yarankubise, okay, ndibuka nararize, mugabo ninde yantabara, ntiyigera ahanwa kuko wari nk'umuco. Hari ibindi bintu twakora turi abana, igihe twataha saa sita abandi bataha bagiye gufungura, bamwe bataca abandi iyo duhuye, hari igihe twafashe ibintu vyo kuja turaterana ibisheshe n'amase aba yumye y'inka. Terana ibisheshe, mu nyuma umwana umwe agakubitamo intobo. Okay, urumva twaje duterana intobo, mu nyuma baca batanga gushiramo amabuye. Ico gihe rero iyo bibaye birebire, abana bakuze baciye bihagarika kuko vyaca bishikira n'abavyeyi n'abarezi, baravuga ati ntabwo umwana azosubira guterana amabuye. Twari abantu twarumvira amategeko cane, abana b'ico gihe twarumvira amategeko, twaciye tubihagarika. Ndibuka rero tugeze nko mu myaka yo mu wa kane gutyo, hari abana bari no mu wa gatandatu, duca dutangura gukina ivyo bita ubute. Ni ukuvuga waragenda ugakora ko umuntu aca mu nzira iyi, ubundi aca mu yindi. Iyo rero amukozeko, iyindi ekipe ikavuga ngo twabubahaye, nabagaca bagenda bagakina, abana b'abahungu n'abakobwa nuko abakuze. Ni ukuvuga abana bato baca barabarungika imbere kugira ngo iyo nzira ntitahane ubute. Kugira bihagarare, ndibuka ubundi umuhungu wiga mu wa gatanu arakurikira, aradukurikira, rero twari dufise umuntu akuze cane, aca aramurindira ajaje, aca mukubita ikofe rimwe ryiza. Umva rero hatanguye violence, aho ivyo vyaca bihagarara, vyahavuye rero bice bihagarara. Vyo gukina ubute twari bibandanije. N'utuntu twinshi twaba mu mashuri mato twaba vraiment tumeze nk'utuntu dutangaje, kandi vyaradufasha kubaho, vyaradufasha kuko
mu gihe abana baraganira benshi abana bazi baravuga ugasanga ibintu byinshi tugiye tubimenya iyo hatariko haraba nk'ibyo byo gute canke byo gukina biruka n'ibiki hakaba ibiganiro vyiza abana tukagendayo nko muciho vyaba ari ibindi hari ababa bavuye muri vacances baje ku buruhuko baba bavuye mu ma interna bakatuganiriza byari ibintu biryoshe cyane ni ukuvuga muri iyo myaka nari niga ndi muto niga natanga ndi muto ngira nafise imyaka 6 kw'ishuri nabitora nabo mu bana ba mbere ba 10 ngira ngo abo twigana bari barabizi hama rero nk'ikintu nibuka mu miryango naho twaba turi abantu bakenye ni ukuvuga papa yarakora i Bujumbura ariko ndibuka yuko kenshi vraiment vyashika tukabura nk'imboga iyo twaronse ubugari tukabukoza marike ukoze bugara marike n'ibintu kenshi abo ndiko ndatera inkuru ndiko ndababwira yuko atabuzima bwananiye n'amarike nayakojeje benshi bavuga yuko umengo arabavuga ko ndiko ndababesha ariko ukuri kuhari nuko nk'ahantu twaba ahantu twaba nta mwumbati wahaba nta kijumbu ibiharage vyari bike mu tera mu macukirano baba bashize amase nta bitoki nta mavoka ni ukuvuga haba ibigori ubushaza n'itabi n'ingano n'icayi ivyo ni ibintu nivyo vyadutunga hanini ibindi vyose vyari ibintu bisa n'ubushaza nabuvuze ni ukuvuga udafise inka ntiwashobora kuhaba mugabo twebwe twari twagira ubuntu twari dufise inka nyene zibayabaye nshimira n'abantu batugabiye inka kuko kera hariho umuco wo kugabana inka iwacu hari abantu baratugabiye inka batugabiye impene abatugabiye intama yari imiryango iri mu rukundo cyane rwose ndabashimira inshuti zacu mwagiye mutugabira ariko aho hantu hari inzara cyane hari inzara nyinshi cyane kuko nko mu kwa kabiri haba hameze nabi cyane abantu nta n'iswe z'ikizungu zariyo ndibuka yuko twakuze dusya ku rusyo nyene ugafata ibuye ribaje neza n'urundi biti urusyo n'akandi kabi gatoya biti ingasiro shiramwo ibigori wakaranze ukabisya ni ukuvuga amabavu je yaheze ngira ngo ngiye muri kaminuza ubuzima rero twabayemo turi batoya ntabwo bwari ubuzima bworoshe cyane ari naco gituma ngira ngo umuvyeyi havuye yumvira ko twohimuka niga mu 6 ngira ngo kugira twimuke ni story ni urugendo rurerure ariko reka ndabashira ku mayange kugira ngo ivya primaire byose ngere ndabibahereje gukurikira nzocinda bashingira ntahinge ivyo muri secondaire navyo ni kuvuga jewe ngeze mu 5 ubwa mbere nitwa kaza bukeye ni izina banyise abantu baba baza kunywa inzoga iwacu ntaratangwa ku ishuri hama ntanguye ku ishuri baca bararinyita ngo bayitira umuntu ngo yaba ahantu bita mu rutongo ab'amanyarutongo bose ndabaramukije umva ko nakwiye izina abantu bahora rero baza kunywa inzoga iwacu nibo banyise izina rya kaza bukeye ubundi bwo muhira nitwa nkanago nagiswe umunsi mvuka ngo navutse ngo meze nk'ukanura hama rero nako ndababwira mu wa 5 naciye mbatizwa nitwa Jerome najye mu kugiyumvira hariho umugabo yahoraza kuturamutsa iwacu yarameze neza nakunda cyane yitwa Jerome ndavuga ni nanje nabatizwa nuca nitwa Jerome kuko umuntu yitwa Jerome ndamukunda cyane umugabo yitonda n'ubusinzi ntitwasuye kubonana birababaje sinzi ko akiriho sinzi ko yashaje kubera umva natwe twapfuye twimuka ntavyo nzi nitwa Jerome rero ndabatizwa amaze kubatizwa rero nabatijwe muri katolika naciye nja mu ngendanyi nagiye mu ba Schoenstatt haje umuhari witwa ba Schoenstatt ndawucamo hama nkababazwa n'ingene kenshi naho mbona abavyeyi baja kuraguza ntabwo bari bakijijwe byarumvikana yuko bategerezwa nyene kubera bari baranahumutse n'abana bapfuye bagenda kuraguza hama rero nanje ndavuga nti nta bundi buryo nobaha
kugira ngo babuze kuraguza rero ni ukuvuga narigwaje niga mu gatandatu ngira ngo muravyibuka naragiye niryamika imbere ku mutumba w'ahantu nimera nk'umuntu yirabitse hama baraza barantwara kwa muganga. Ikintu navuga nti niyo gatoya baramuka bamvanye kwa muganga ho urumva bamaye imiti abavyeyi yumva ko baca bayita ntabwo nayijya kuko na jewe narumva navuga ni Imana yankingiye kugira ntibanayinamike kuko nari guca cyane bariko bapfuye indwara itariyo numva barapima ubushuhe bagasanga buri normal bagapima barabura ikintu na kimwe ndwaye ndahamara nk'indwi. Ico gihe rero navuga nti nimbasubiza mu bajana muhira ndazi hazocaza abapfumu muga nibasubiza kwa muganga n'umunsi nzoca nkira. Okay, niko rero kumara indwi mu bitaro birayirenga abandi bariko bariga nari ndowe mu wa gatandatu abandi bariko bariga nanje ndi muri ivyo bintu nca ndagenda imiti doma bayima kwa muganga naca ndayita muhira rero nabo ntibantevye baca bagenda bazanira umupfumu bazana imiti bakaza barasiga nayo ivyo navuga ko atavyo bingira iyo kunywa nayo mva nayirinda niko rero guca ntaha muhira rero bakantahana bati vyanse kwa muganga. Jewe ikintu nashaka navuga nti nibaza ari umupfumu sinzokira mugabo nibansubiza kwa muganga nzoca nkira banza niko kubona ntashe barantahana bati umwana vyanse umva nabo bavuga ati wagomba kurikira abandi bahahamutse. Jewe ivyo naco vyantwara kuko mu mutwe kwari kugira ngo ndabe ingene noshobora kubabwira ngo bazogende kukizwa donko bagende bazoje gusenga bareke nk'ivyo bintu. Hama rero icakurikiye niki bavuye bazana umupfumu ngo yagarukiye nko mu w'indwi hama baramuzana irindi joro rero azana atekama afata amazi ayashira mu masorori aratubwira yuko ahava afurutse hama turarira ko afurutse turabura uko je nari nzi ico nagize navuga nti je nyene vyafurutse ca ndamwemera kweli akaguma ndaba mbona ngo kuri kurabipinga gani kanje navyo kuko umengo ntuvyemere ntiyari kunyereza ku ngufu ariko kubera bari bampaye amafaranga iwacu twari dusigaye turi abana batanu baba bakeneye kubandanya bavyara. Ikintu yakoze yabonye intengasi abona ikiraguruka aca ababwira mama ati ndabona hagomba kuvuka umwana ngaha urumva ko bavuga yuko bareka ntaco niyapfa ngira tuzoronka ubundi ngira nico gituma nta vyabaye aca aragenda avuga ibintu arasohoka uwo mupfumu nta kintu na kimwe yatumariye kuko je nari ndanabizi. Ariko haciye iminsi sinzi ingene numvise papa avuga ngo asha ngo umuntu yaja kumuvuza Bujumbura nanje rero wa mugambi nari vyo gukira aravuga ni kambanda nibona ni Bujumbura na ariko Imana ibabarire vyari ibintu vy'ubwana vraiment kuko abandi bariko bariga nanje nari muri ivyo reka tuja tumanutse Bujumbura nca kwa muganga abongira ngo hari nko mu kwa gatatu mu kwa kane ndashika kuri hôpital militaire banjana ku docteur ishitse kwa docteur namweretse ibiganza ko urabona ko nyene umengo ndavyibushe ndamwereka ibiganza nayumva biravyimba ntiyo ndi mu bantu benshi ndabegeya arabona umwana arwaye ikintu yakoze umuntu atava ku bitanda yanyandikiye kine rero ni ibintu vyo kugorora umubiri amasiporo anyandikira kine yambere mu bahemu turi kwa Kumusaga aho papa yakora aba ati imisi yose muzokwame muzana n'amaguru kandi mumataye n'amaguru kandi mucome kine y'imisi 28 tumara imisi 28 mvyuka muri kine mu gitondo ku mugoroba siporo ariko Imana ikora n'agatangaza. Tugeze nko mu kwa kane ndiko ndivuza niho papa yacagira iciyumvira ati mbega ko numvise hari intara zimera kubera iki ntoshobora kugenda muri iyo ntara umuryango nkawutwara. Yaciye yishiramo iciyumviro co kwimuka twimukira mu Cankuzo hari abandi bantu b'inshuti ati reka twimuke duhura mwene twohunga abarozi kuko wewe yaravyumvira arabivugana na mama bose barabipanga
ubwo aca aragenda aca agurisha inka zose impene byose kugira ngo ashobore kwishyura amafaranga aronke n'ayandi asigarana. Mu kwa gatanu rero muri 1995 hari mu kwa gatanu ndibuka niho yarahejeje kugura itongo mu Cankuzo, hama aca akoranya abantu bose bo ku mitumba bose arababwira ati iyo bari ko babona agurisha ibintu yababwira ati wa mwana yarembye ngiye kuvuza umwana, ariko intumbero yari kwimuka aca arababwira ati burya rero numvise ahantu hari amatongo, arabakoranya nyine abantu yabasororera kuko aje arasorera abantu. Papa n'umuntu w'urukundo cyane, akunda abantu cyane, yari afite abagenzi benshi, none uwo munsi akibafise kuko acariho aca arabakoranya arababwira ati rero burya numvise ahantu hari itongo ati nzobasezera. Abantu baca batangura kurira nyine nk'uko umuntu yoba apfuye, aca arabasezera aca aragenda aca arazana rero Bujumbura bansangayo, hanyuma duca dupanga ingene tuzoja mu Cankuzo ingene tuzokwimuka. Iyi ntahe ndayishinze kugira ngo mwumve ukuntu bimeze, kugira ngo n'ejo ubonye umwana yigwaje nk'uko nawe ndabikora ushobora kubimenya, canke unabisengere, canke hari umuntu yoba akiraguza bivemo, kuko umuntu aheze kurikira nzobabwira ingene vyahavuye bigenda kugira ngo babihebe vyo kuraguza ubundi bakiraguza. Imana ishimwe. Nako naringeze ahantu ho kwimuka, turavuga rero ko hari mu ntambara, turavuga tuti reka mu kuja mu Cankuzo reka babanze bagende bose, hasigare jewe jenyine ndi Bujumbura, hama niyo batera imodoka imwe hapfe bamwe, canke niyo batera inyuma bari je nzopfa ndumwe, canke abo ba mbere nibo bapfa hazopfe bamwe hagire usigara azosigara bari inkuru, kuko bavuga yuko kizira ko umuryango wose ugenda, kuko abaroberi bategera abantu bakabica, abandi bakabasahura, bavuga ati niba hapfe imodoka imwe. No ndibuka rero mu bagiye bacitse barenganye Bugarama nyine hariya muri Rirare, bashitse muri Rirare b'abaroberi, reka ndeke kubita basaya kubera ubu n'abategetsi, abashobora kuba bategeye imodoka ngira bashobora kuba bariko baramurikirana, ariko mfate nibwo buzima barimwo. Ico gihe twabita basaya, ariko ubu nabubahwa benshi baze kunyihanganira niko twabita. Bategera imodoka rero yarimo papa n'umuryango wiwe, bari mu kaduga ka poste, hari akaduga katwara amakuriye, ntabwo ari imodoka nyinshi zakunda kugira amamuvuma. Ako kari umukongomani rero, umukongomani niwe yarabatwaye, barenganye rero i Bugarama, imodoka irabahagarika, abaroberi barabahagarika, bamuhagaritse ngo sana ni ukuvuga papa uhewe ngo ni wewe ngo twari twikoze mu nda ngo uriko uja hehe, ati njanye abana mu Cankuzo, ati duha amahera ufise hama wibandanirize. Amakuru bambwiye nuko bamaze kubarekura izikurikira zose bace bazitera amarokete barica abantu barimo, ariko iyo iwacu iyo adomo je sinarimwo, iyo harimo abana tuvukana bane n'abavyeyi babiri, baca barabandanya. Muti papa rero bamenyanye gute n'abo bantu? Tumaze kwimuka niho bantera inkuru, arambwira ingene bamenyanye n'abo baroberi. Papa mu za 82 muri 82 gutyo, abandi bana barize nawe atize, mumbabarire ku ntahinza ndababwira nsubira inyuma, nashatse yuko mu bice bikurikira nzobabwira ivy'imbere gusa, ivy'inyuma ntitubisubiremo. Za 82 rero papa amaze kuba atize, hariho umuntu yamufashije kuja gukora i Bujumbura rero agenda arakora, yakoze muri Onatere yitwa Sameni, ngira ngo bakoze muri Onatere baramuzi. Papa rero yakundanye n'abantu b'ubwoko bwose, abahutu n'abatutsi,
hama arakora aronka muri Onatel ahakora nk'umuntu w'umujurnaliye umukozi wo ku munsi. Mu nyuma rero uko yagenda akora kuko ari umukozi muto ntiyari yarize yakora akazi k'ubupuranto akaba ari umuntu abangutse cyane. Papa rero avuye ku kazi ariko ukuntu yahora agenda agaca adandaza umunyu mu isoko muri ya Bujumbura. Mu bantu rero yakopesha harimo abantu bava muri Rirare bava hirya ataravye ubuhutu ataravye ubututsi arabakopesha umunyu andi ari ufise ikibazo akamufasha. Rero ndibuka kugira ngo aronke akazi muri Onatel hatwara ngo witwa Ngabare wose wa muri Rimwe niwe yari chef du personnel aratuma umuntu ati genda muzane umupuranto ko ari uwo mupuranto tugomba guha akazi bacazana papa. Hama uwo muntu sindamuvuze izina k'umutekano wiwe ariko papa yaramutubwiye ni kuvuga neza twaronka amahirwe tuzosubira kubonana nawe canke abavyeyi abana biwe turifuza ko twobamenya tukamenyana kuko bakoze igikorwa gikomeye. Hama barakundana na papa arabwira nyamuntu arabwira abandi basangiye ubwoko arabwira ati none uwo arabwira ati Leonce yantumye umukozi ati none igomba kujana ati ngaho uzosorore ati baca barangwa wenda dusorera ngo sakati kiwacu. Ariko papa rero abibwiye papa aramubwira ati nta kibazo nujana ati mugare wese ati sinzi uko apfa kwemerera gutya. Aca amushikanye imbere yiwe none yavuga ngo wewe ubona gutuye abakozi bose gucunzanira uyo kandi baratumaze. Uwo muntu mwiza vraiment yaciye apfukamura amusaba imbabazi aramubwira ati umva umukozi n'uyu. Nagira babwire yuko papa muri we atanga vy'urwamo rurimo Imana yarakoze kandi yanabitubwiye aranatubwiye ati ntihagire umuntu muzopfa ikintu c'ubwoko. Nuko yakijijwe rero muri ico gihe bari bateye imodoka yakijijwe nuko yakundana n'abo bantu ataravye ubwoko ari navyo vyaciye bituma no munsi nk'ibafise abavyeyi bakihari n'abana dufukana ubundi bwobwo nawe murumva ko ntabwo basigara ndumwe. Ubwo nagomba ndababwira abantu bose bafise w'amoko yuko bo bihagarika nta nico bimaze kuko wowe c'umuntu nejo kandi uzomusangayo. Ntabwo rero ari vyiza ko abantu bashobora kubanaho batumvikana nimwumvikane uko muba muri kose musangiye ubwoko mutabisangiye. Okay, ni nsubi inyuma kandi gato ya kubera mu ntanzi nzobabwira ingene nahavuye nakira Yesu nk'umukiza n'umwami wanje ingene nahavuye nkizwa. Nsubi inyuma rero gato tutarimuka ari ukuntu umva navuka muri komine Mugamba ariko nkiga muri komine Mukike. Ndabatizwa ndi mu wa gatanu hageze gukomezwa rero abapatiri barantererana avuga ati uwo muri Imayuyu arambwira ati genda mu Mugamba ubabwire yuko wigino baduha uruhusha twuko ukomezwe. Ndagenda ndamurondera umupatiri hari ahantu kure ndarondera aho yakorera ahantu heza gusengera kuri Sikirisare kuko niho hari hafi hari biti gatwe imuramba hari kure je narinze nimuka ntarashika neza imuramba kubera komine Mugamba yari komine nini cyane. Nyamuntu umupatiri wa arambwira ati gukomezwa ntabwo twende dushobora gukomeza kuko ntabwo tuzi ko wabatijwe genda baguhe ikarata y'abatisimu bagushingira nayo ko nasenga nyene ko hama tubone gukomeza. Rero murumva ko buryo twimutse nta bitunganije ivyo twimutse donko bitameze neza. Rero tuca turimuka tuja mu Cankuzo rero ahantu papa yari yakoze. Reka rero ngarukire muri primaire nzoca ndababwira rero tumaze kurenga dushitse mu Cankuzo ubuzima twabayemwo ingene nabanje kwiga ingene nize secondaire hanyuma ndababwira ingene nize muri kaminuza hama nzobabwira n'ingene rero mu buzima bwanje nta kamaro ko kuba bahisha kuko ubuzima naciyemwo bwofasha benshi haba mu buryo bw'impwemu haba mu buryo bw'umubiri mu bintu vya ari ikintu kimwe kintu dufate co muri primaire numva nababwira nuko ndi mu wa gatanu natangiye kwimvira ibintu vyo kudandaza nkagenda nkaza ndarangura itora nkarangura imihwi ndayishora Imayuyu ndebugenda nahomvye
umugabo mu nyuma ikintu nakuyemo mu mahera nari naronse ni ukuvuga amahera nari nahawe musenge yari yangabiye inkoko mu nyuma ndayigurisha, reka ndamutse na senge yari yarangabiye inkoko. Nako nari ndakibagiye gushimira abantu bose bangiriye neza nkiri umwana, abangiriye nabi Imana ibababarire, ariko abangiriye neza nabo Imana ibagirire neza. Nuko ni ukuvuga nk'ibintu byo ntarimuka nk'ikindi kintu nokwibuka camuyemo mu mutwe ni ingene nari mfise sokuru yari umuntu azi gutita cane gose, bamwita Ntibaseke, bamuzi ngira baramuzi Mukike. Yari umuntu yafuruguta, yavuga imigani agafuruguta. Nibuka yuko nagiye kumuramutsa ntwara agakaye, hajya njabutse uruzi ngiye, bati ega burya agiye kwa muganga, ati burya ati yagiye kwa muganga. Narabaye ko waho kwa muganga yagiye atahavuye agaruka ngo atahe, yahavuye aguma agwaye, bamujana i Bujumbura aravayo, hama yitaba Imana ntanditse ibitito mu vyo yari afise. Ico ni ikintu kimwe cambabaje kubona yapfuye n'agakaye mu minwe nari natwaye ntaje kwandikamo n'umugani umwe, ariko nta kundi. Ari naco cankumyemwo mu nyuma nanje nimvira nti ndavye ingene sokuru yapfuye ntanditse ikintu n'akahise kabo tuba tuzi, ariko nanje ndavuze nti reka nzokora amavideo kubera ibintu vyo gusoma abana b'ubu bamengo ntibasoma cane, kenshi basoma ivyo baba bariko bariga. Reka nsige intahe, nzoshinga intahe n'abana banje n'abuzukuru bazohora bayibona ku mbuga iyo ari ikintu izoguma iriho, hama nanje nzogira ico ntereye urunganwe n'abana bakiri bato abazokurikirana izi ntahe zanje. Rero muzogenda mwigamwo ibitari bike, ngira ngo muri iyi ntahe nabashinzwe no munsi mwumvise ukuntu nakuze, ingene natanguye nkiri umwana, ingene nyene vyagiye bigenda. Nibaza ko mwakuyemo icigwa kivuga yuko kizira kwankana, kizira ko kwanka umuntu nuko mudasangiye ubwoko, kizira no gukora ikibi, kuko kenshi abana hari ibintu bibuka ntagire umuntu azokora ikibi umwana muto, eka n'ukuze, kuko ukoze ikibi kenshi birakugaruka, kandi ni isura mbi uba wihaye imbere y'uwo mwana n'imbere y'umuryango, ntaco uba ufashije mu bisanzwe igihugu. Rero kuri iyi ntahe yanje wogira ikibazo nyandikire muri commentaire, hama nashobora kumusigurira. Hari vyinshi nibagiye, kubera ninagenda ndavyibuka, uko nzogenda ndavyibuka nzogenda ndabibabwira, tuganira, hama tugere naho dufashanya ibitari bike, haba mu vyiyumviro, haba mu bantu nagiye ndafasha maze gukura, abantu twagenda tuganira bikagira ico vyabahinduye benshi, twagenda tubiganira ko ibi bintu mu bagenzi mfise. Rero ubwoko bwose jewe nta sinzi gucagura ngo runaka ndamwanka kubera ubwoko bwiwe canke kubera ari umwana canke kubera akuze. Je numva nganira n'umwana nkaganira n'abakuze, gusa nta muntu ntawo kwishingira intahe. Agira ngo abanzi bashobora kwandika muri commentaire, ari umuntu anzi nabi nawe yihangane, mugabo ajye vyandika muri commentaire, nawe ndakeneye ama commentaire mu buzima bina meza, kugira nimba ari byo nshobora gukosora ndabikosora, ko nta muntu yimenya. Bavuga ngo ntimenya niyo ntinegura, birashoboka nkanje nkaba nagutsitaje, mbabarire. Ariko nifuza ko izi ntahe ngiye kubashingira zofasha, zikabafasha, mukazobifashisha n'abanyu, bigatuma n'igihugu gitera imbere. Murakoze. Rero yari Jerome Kazabukeye, mwariko muraganira. Ndabararika mu bindi biganiro bikurikira vy'intahe nk'izi. Murakoze.
mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Nitwa mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye, ndi umugabo, ndubatse, nkaba mfise abana 6, abakobwa 5 n'umuhungu 1. Uyu munsi nagira ndabashingire intahe ndabaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye. Uno munsi nagira tuganire ku bintu bivuga igikorwa tukigaburemo kubiri ce duhitamwo ico tuvuga. Hariho igikorwa ciza n'igikorwa kibi.